Prophet yindi ntahe uyu mupapa bamuhamagaye ahantu mu Buterere umuntu aja gusengera mahali Buterere muyataombea uwo muntu yari yaguye hasi huyo mtu alikuwa ameanguka chini ururimi rwamaze kugobwa bidakunda kwavuga asanyene n'umuntu yapfuye anafanana na mufu acaragenda hari akaenda mahali aravuga ati mana ya prophet akasema Mungu wa nabii kujya wanzuye ukanzurira n'umwana ukanifufulia na ndaseze kugira ngo uyu muntu azuke naomba huyu mtu aramusengera guma yatura akamwombea anabaki anakili haheze umwanya wa muntu asubira kuba muzima mtakaongeza kuwa mzima ameze neza cyane hivi yuko salama sana yamwe y'urupfu yarikira muhiga yaravuyeho ile roho ya mauti kula mtafuta imezama amashimeshi kuwabikoze wait ari kino uracavuga abantu bamuhamagaye watu waliyemuita bari baje ari bane walikuwa wamekuja ni bavuga ati iyo mana usenga wakasema reka tugende kuraba aho hantu usengera acha tuende kutizama mahali unapoombea Claudine barashobora guhaguruka aho bari abantu bose baje murashobora kuza abanyakuba abanyanicubahiro mnaweza mkaja waishi amashibe cyane kubizera makofi mengi sana kwenye wana javuze nguwizera nasikera marama kuwizera jambo nanje sizomara javuze nguwizera nasikera marama ibyanditswe muri ico gitabo byose biranyerekeye kanakimwe kivuyemo nabibonye nanje ndibona niyo mpamvu tubivuge tuvyature senda kundi jambo yavuze nguwi nasigera marama Jarepa. Wait. Mama utumiye umuntu wanyu ameze gute umarashobora kuvuga. Mulimuita mtu wenu yuko aje? Umuntu yarameze gute wagwaye yarameze gute? Mgonjwa alikuwa aje? Arashobora kuvuga. Umushinga nta. Yararembye cyane. Alikuwa tabari. Ubu ameze gute? Hivi yuko aje? Twature ngomana. Kileti Mungu. Bahamagaye usengera ngaha. Waliita mwenye naombea hapa. Twese dusengera ngaha. Sote tunaombea hapa. Turasengeye umuryango wose. Tunaombea familia iyo mwe mu y'urupfu. Iyo roho ya mauti. Ituribwe mu izina. Iungue kwa jina. Ni giki cyabatangaje? Kitu gani kicho washangaza? Ndendera umumama kuko bamane bakunda kubitangaza. Ni giki cyabatangaje? Icyadutangaje twego ukuntu vyatanguye. Muratanguye none ni giki cyabatanga? Kitu gani kilicho washangaza? Icyadutangaje twebwe twarizeye hanyuma Imana iramutabara. Imana yaramutabaye kubera ntiyashobora kwicara ntiyashobora kugendagenda ariko kuva ubwo amusengeye yaciye atangura kugendagenda aranafungura. Ivyata byamufashe gute? Yarasohotse hanze hama bica biza kumuta ku ruhome. Bimutaye ku ruhome rero niho twasha twebwe dutangura kumusengera n'uyu mukobwa. Turamusengera biratinda birahwama buke niho mu nyuma twasha duhamagara uyu mukozi w'Imana acaraza aradufasha hama Imana iramutabara. Musanzwe muzi ko ari mu marine musirikare? Sa? Musanzwe muzi ko ari mu marine musirikare? Uyu je twaho yasanze ahantu mu bitaro amacha turamenya. Nakubwiye rero utabiswe n'umusirikare. Uyu ni umusirikare wo mu mazi. Asanzwe ari mu marine wo musirikare. Amashimeshi cyane muri kino gihugu disize miracle. Urasi. Ngubu bakubona ngaho usengera abantu. Baje gutelefona hewe. Ngwino usenge. Ndagwaja kana. Kachibona uramusenge akibaza igitangaza no kumusengera kwindi kindi gitangaza yahamagaye umukolonera asanzwe afite n'abamugendanira bitangaza byabaye bibiri. Sisiko mumvise byo nagomba mvuge. Nagomanda mwibusi uyo muntu muhagararanye n'umusirikare no mu marine umusirikare wo mu mazi. Uyo mtu mnasema pamoja ni jeshi. Ico ni kindi gitangaza cha kabiri. Uyo mwingine mugiza wa pili. Kugona n'umupolisi okurama ibabarangwa gusange mu nzu ngaho. Ico ni kindi gitangaza kabiri. Uyo mwingine mugiza wa pili. Natanza karorero mukobwa mwiza. Nimetoa mfano binti mtu. Uyu mpapa urabona ko ari umukozi w'Imana kandi asengera abantu. Unaona kama ni mtumishi wa Mungu anaombea. Uwo mutumira kaza. Unaweza kumuita na kuja.
ngwino usengera kana kuja karinga uombe katoto kako hapa kagakira kanapona. ukibaza ko habaye igitangaza kimwe Uona sasa pametokea kumbe ibitangaza ni bibi kumbe miujiza ni bibi. kuko wakwitavye Maana ni aliyekuitia umukoloneli ajejwe n'akarere kandi aracungiye umutekano vyabaye ibitangaza bitatu cyane analinda usalama na anahusika ni miujiza mitatu kwa pamoja. Iyo muhamagaye abantu babasengera Wakati mnaita watu wa muzomuharura ibitangaza urashobora guhamagara umukozi w'Imana unaweza kaita mtumishi wa Mungu akaza n'imodoka yiwe anakuja na gari yake ugarura igitangaza ko ari gusenga gusa unahesabia muujiza chini kwa ni bangahe no mubi wanyu wo telefone bakaza n'imodoka kukora ni wangapi hata mwakono unaweza kupigia simu wanakuja na gari kukutia aba igitangaza cha kabiri panatokea wengine muujiza wa pili ugasanga uwo wahamagaye unakutana mwenye umeita ni meja wani ni miliardere mu bambere kwisi ni miliardere wa kwanza duniani ni bangahe ba miliardere wahamagara ngango baze bagusenge wangapi wa miliardere unaweza kaita eti waje kukuomba muzore mumenya guharura ivy'Imana yabayikoreye wewe mnajua kuhesabia fato mwicaro mugire ngo harura ivy'Imana ikira gukora kamata mwenye kaba moja mwambie hesabia that time will come aho nzoba ndi conseil wabaganza kwisi benshi wakati za kuliko conseil watawala wengi duniani so zoheza kwigisha uvuge ngo twabonye ibitangaza ukibagira yuko abaye ikindi gitangaza conseil yariko nakwigisha that time will come aho nzoba miliardere kuruta abagwiza tunga bose muri akarere no kwisi pesa kwa miliardere kuliko matajiri wote zoheza kukwigisha uce wibagira yuko a billionaire tot yakwigisha billionaire ndo amekufundisha no problem na kibazo doctor is teaching you now doctor ni walikuwa nabigisha ubu and remember ibuka ivyo bikurikirana na certificate akira certificate mu izina ryayo ivyo vinafuata na certificate pokea certificate kwa Imana njibaheza mukiringa mungali hapo munaye bavuze ngo nawe barakuzuye bakuzuye iki katika mshuhuda walisema na wao walikufufua nini Shalom Shalom jewe Imana yaranzuriye umwana mimi Mungu amenifufulia mtoto umwana bari bamuroze mtoto alikuwa amemroga bamaze kumuroga arapfa walipomroga akafa umudamu arampamagara mke wangu akaniita ndamutelefona ndamusengera kuri telefone nikamwombea kusimu abadaimoni baravuga ngo ntitugenda tumutwaye ntitugenda uko wakasema tutaenda tunampeleka tutaenda hivi cyanda hamagara Imana y'umuvugishwa wanje Dr. Prophet Jesus Joshua nikaita Mungu wa nabii wangu Dr. Prophet of Jesus Joshua kujya wamuzuye gisi ulivyomfufua umwana wanje azuke mtoto wangu afufuke chandarungi kumuriro mw'umwana nikatumana moto moyo mtoto aba daimoni bacha baravuga yana mapepo wakasema bavuga umubanyi wakasema jirani chanda bategeka gushika kuwa kabiri nikawaamuru paka siku ya pili viye mu mwana mugene mu bakurungitse toka ndani ya mtoto wangu gushika kuwa kabiri uwo muntu muze mwamwishe paka siku ya pili mtu muwe mmemuua mu gitondo uyu munsi asubuhi leo ivyo vyabaye samedi ivyo vilitokea samedi mu gitondo uyu munsi mudamu yanyandikiye leo asubuhi mke wangu ameniandikia uziko wa murozi bamutwaye kwa muganga bamuteruye ku nderuzo unajua kwamba ule mchawi wanampeleka naravya sasa mon fils this one my son uyo ni Mungu wanje mugerageze mukora ivyo nabwiye uyu agirisha ivy'intahe ndamwereka niyo message nimuonesha message acambye ati vyoba vyiza ugarutse kuwa kabiri utobya ko yacikanye eti vileza vilikuwa vizuri unarudia siku ya pili unatuambia kama amekufa listen Bertragia hano ni kumuzinda Bertrand ndaga mahali kuzinda arabwira ngo kugeza kwa kanga ubwiye kugeza kwa kanga uliwaambia paka siku ya ngapi kugeza kwa gatatu bangaye bategezwa gupfa paka siku ya tatu wangapi wanapaswa kufa bari batamenga bari batatu nyene kugeza kwa gatatu mugweza niho nagiye kwa gatatu muri famille de 12 baravuga ngo ari abarozi babahagurukiye caravuga ngo umwe muri bo mukuru arapfuye jeudi saa 9 telefone murozi yapfuye. This is my son. I'm proud to have a son. Sati chibiganza hejuru weka mikono juu. Sinigeze mbona intare ivyaraka yawe. Sijawahi kuona simba inazaa pusi. Uzoduga ku mabati kuroga. Atakayepata kumanjaja kuroga azomenya ko nawe wavutse muri uyu muryango. Do the best you can. Do the muzokora ivyo mwizina. Hivyo kwa jina la Yesu. Mwicarire vuga ngo nzobikora neza mutafu. Sema atabifanya vizuri mzee. Thank you. Imana ibahezagire. Mungu anawabariki. Twabakunze. Tuliwapenda. Mukazotwiyumvirako kandi. Mukitujifikireko tena. Murahawe kazi. Tunakaribishwa.